wewe urabino video birakunda ko ibikorwa byawe bitera bija imbere. Turabaha igiciro cyiza site internet yimekanisha ivyo mukora ama application web mobile abafasha gukora akazi kanyu neza. Twandikire canke mu dutelefone. Tabikimana lirasosa. Ibicyo kuva mbaho liranyengeteye gushika mu misokoro y'ingohe. Uko niko rahagize ataravuma umuntu yishimira abantu akizigira inkomezi z'abantu n'umubiri umutima wiwe ugacuva kuhoraho. Kubijambo ry'Imana riraryoshe kurusha inyama, riraryoshe kurusha umurete w'ibitunguru. Ku murongo w'indwi rero ngo arahiriwe umuntu yizigira uhoraho na muyomba wiwe. Uhoraho akaba karibu mukunzi wawe, karibu mukunzi wawe, karibu cyane cyane. Ahubwo ndawukena cyo ushaka kubwira. Uri muri crise? Icara ngaho hari twicara mu basi sheri. Sivyo? Sivyo karibu. 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 Sheri je muri ruwanje ntiwagiye? Karibu. Karibu sheri. Atsko no kwicara uhagaze. Karibu rero. Karibu. Niki. Karibu. Fiza ndakubwira. Umubano wanje nawe. Numva nduhice ndarushi. Ndarushi. Nabaye biki? Mwamikazi wanje. Ni biki? Ngize ukuri. Swisi, Ndarushi. Mwamikazi wanje. Gikundiro canje. Ninde yakuruhije? Bamwe mukorana kwatsi. Icyo nifuza ni ikintu kimwe gusa kandi nje ukubwira kuko nkuko urambira ngo ndakwibwirira. Nditeguriye kugikora nk'umufasha wawe n'Imana rurema. Mbwira shushu. Ndakeneye divorce. Ndakeneye gatanya hagati yanje nawe. Kibaye tutandukanye. Iyo ngiye mu kabare ushaka ngenda kugirwa nanje nk'abandi mbeho gute? Mbeho gute? Mbeho gute? Ngiye gusanga ngo saa yine mbe naje. Subire baho. Ndakene kujya nk'abandi, ndakene kubaho nk'abandi. Okay. Sheri. No! Please, nyumviriza. Igisabo cyane nacyumvise. Ariko namugenza kize ngango ndamutse. Nacho tingira cyewe. Nabijya ngo ngira cyewe. Sheri, uribagiye by'ijambo ry'Imana rivuga kuvyerekeye ingo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bagore banyu mugamburukira abagabo banyu nkuko Kristo No, Kristo. Ndabona ko umengo urafise igihagarara mu buzima bwawe. Ariko ijambo ry'Imana afise ico rivuga. Ijambo ry'Imana rivuga ngo munezerega kwizigira ibizoba, mwihanganira amagogo amushishikare gusenga. Fakindi kintu mwifuza. Divorce gusa niyo nkeneye. Shaka dutandukanye kubiri jewe nawe umwacanye ndaje. Ndabigukorera hano kiri naco no kubwira kwisi dusiganya amasaha make. Uribuka fiançailles yacu umwanya munini warantahuza yuko kuntakaza atavyubona, ariko imvo niyo ntitahura gusa ntibibagire dutegezwa kubaho hari ibyo tudafise n'ivyo dufitiye uburenganzira ariko tudashobora kubwira. Mugijamo ry'Imana rivuga ngo byose muravyemewe ariko si byose bagirira ikimazi. Urukundo ni iki? Nuko kuntu wiyumva kera kumwe wiyumva wumva umengo ni wubandanya kuba utamfise mugabo uyu munsi urumva ko wowe ntakazi ukandekura, ariko byari bikenewe kunyizera. Okay, urashaka ngure ivyo ndagusabye? Ndabigukoreye. Ko tuce imbere y'ubutungane. Okay, ushaka tuja hehe? Ushaka tuja hehe? Shaka divorce. Yes, ndabikugirira. Ariko sishaka tuce imbere y'ubutungane.
ushaka kuja he Genda ufata uyimera umwanya. he Genda ufata umwanya. uyimera he Genda ufata umwanya. Wihweze ubaze ikintu. no shaka divorce nico nagusavye aho batwandika yari je na wewe haga twasinyiye nawe dusinyurira Sinari bwaheze mwihuse. Navuze nti genda mufata umwanya mwiyumvire ikintu cyose muzi yuko mwansanganye. Ndagusinyire. okay birahari Alo, umviriza tayari mba ndahejeje ya diri ndahejeje ariko murabanutse beza we bya bipere ama parcela biranshikiriye ego yemeye ko ma divorce byose imitungo yose yambwiye ati genda utora ibyo ushaka byose ndahevye abantu babakizwa barigira ibi yarabize na bibiriya byose umva humura byose tugiye kubinyiganza yego